uyu muntu bamwita Kubwimana Violette ava i Muramvya muri Busimba. Yuriye itarike 20 z'ukwezi kwa kabiri ava kuri ofisi yo mu Carama, niho yavuye kw'iyo ofisi. Amaze gushika yashitse ku kazi itariki 22 niho yashika ku mubosi. Twatangiye kumva ijwi ryiwe itarike 25 z'ukwezi kwa gatatu arungika umushahara muri ya misi ya Ramazani. Guhera iyo tarike na bugingo n'ubu ntiturosubira kumva ijwi ryiwe, ntituzi kariho. Twararondeye bosi wiwe, twari twasavye inomero yiwe ya bosi wiwe, hariho inomero ya bosi wiwe yaturonderako uwo Violette, ariko tusuye kumurondera tumubaze ati ukwezi kugira kabiri twaramurondeye kugira ngo twumve ko ahema, ntabwo twashaka amafaranga, twashaka kumva ko ahema. Turarondera kw'iyo nomero ya bosi wiwe aca aratuboroka, turihangana. Ukwezi kugira kabiri atarahembwa, ariko kugira gatatu amazeyo tubona ntaturondeye, ntitwigeze twumva ijwi ryiwe. Ubu rero turiko turababa amezi 3 arenga tugire dushike mu kiringo c'amezi 4. Mwayo mezi tugireko turababa, ubu itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu azoba akwijije amezi 4. Mwayo mezi 4 azoba amaze guhembwamwo ukwezi kumwe. Ntiturigira twumva audio yiwe, nta jwi ryiwe turigira twumva. Twaratangirije ndaronka umuntu ampa inomero yiwe, inomero y'umubosi wiwe. Iyindi nomero tuyihabwa n'umuntu muri Saudiya, umumama akora kuri ofisi ya Saudiya. Turamurondera, nabo baramurondera, aca bakupirako telefone. Nterefonye kuri ofisi yo mu Burundi, turavugana n'uwo mu directrice, ambwira ngo jewe namurondeye, ambwira ko ngo Violetta ngo akomeye. Arampa inomero y'uwo mubosi wiwe kw'iyo ofisi yo mu Burundi. Burya iyo jewe tumurondeye aca aratuboroka. Twaragerageje kuri ofisi yo mu Burundi, tuma dusatira aho yavuye, barase kudufasha n'ikintu na kimwe. Batubwiye ati twege twabahaye inomero y'uwo mubosi wiwe, naba ariwe murondera. Ubu rero twege vyaturengeye, umuryango vyaturengeye. Jewe ndi musaza we, ndiwo bita Bosco, ndi musaza wa Violette. Vyaturengeye, harageze igihe twumva ko kwihangana bitunaniye, ntituzi ko ariho. Twashaka n'ukuri mudufashe, izi nomero baziduhaye baratubwira ko hari ikintu mwodufasha. Nukuri turaterereje, nukuri turasavye mudufashe uyu muntu twumve ko yoba akiriho, ijwi ryiwe ryoba rikiriho. Reka twongere tubarungikire inomero yiwe y'uwo mubosi wiwe, ngira ngo mwehoho ngira ngo yobitaba. Namugerageze natwe mudufashe kugira ngo mudushakishirize turabe ko uwo muntu yoshobora kuboneka. Nukuri turasavye mutange mu magurupe twumve ko uyu muntu yoshobora kuboneka. Murakoze. Ntivyoroshe, ibintu vya Saudiya ntivyoroshe n'ukuri. Uyu muntu murumva yuko amaze amezi menshi ataboneka. Mu mezi 4 yahembwe ukwezi kumwe, nimba navyumvise neza. Ahandi nta n'uruyambo rwiwe. Uko imisi ihera niko ingorane zitera ziyongera. Je nagomba nibwire rero abantu mubona tubana ngaha, mubanze mumenye ikintu kimwe. Mumenye ikintu kimwe. Umwarabu iyo abonye usamaye gatoya, ukwezi kukinjiramo kundi akababiri, kuguhemba biramugora, ni bake bayaguha. Rero nifuza mumenyera kuyarihisha buri kwezi, kuburyo mutinjira mu kwezi kwa kabiri, kuko yagwiriye nabo ntibayaronka. Bayabonye naho babona ari menshi bakayaraba inimero.
kuyaguha naho umenga aragukijije. Bo reka mbanze nawe kwanza iyi nimero yampaye simpave nihenda. Bo ni ukuvuga yuko aha ndamwandikira mugabo burya amezi bariko araba menshi. Gusa n'ikindi kintu je nibaza ikintangaza, none nta izi ofisi no kuri kw'Imana zirasafirisha abakozi zigaca zita ariko none ofisi zikora iki kugira ngo aba bantu zisafirisha baronke utwabo? Ibi si ibintu biteye isoni. Umuntu ngo uramufashije ngo agiye kurondera ubuzima, yarenga umupaka n'ayambu. Ibi ni ibintu bibaje vraiment. Jewe ndabikora kumwe n'abarabikora n'ubundi. Avuze ngo arafise iyindi nimero ampaye imwe, yampaye imwe gusa ntaco, reka twifashishe iyi nyene. Jewe n'ubu ndacabwira abantu bafise ibibazo, hari igihe kumbure wewe utaba uragira ibibazo mugabo uri ngaho, sindabikwipfuriza. Igihe uzobona bakujanye ahantu bakakugarana, ahantu udashobora kuvuga, ushobora gukoma induru, uzugerageze induru yawe zigufashe, ize igutabare, uzoshobore gukoma induru cane, bagira ubwoba, polisi ize canke ababanyi bahamagare polisi, mugabo ntimukaze murakubitwa, ntimukaze muraheranirwa, abaheranirwa. Induru ishobora gutabara. Ico ni ikintu n'ukuri kuva ntangira kucyumvira nkatangira kukibabwira, kuko nawe umenga nta kundi kuntu vyogenda. Akantu k'induru karamaze gukora umuti, abagakoresheje bose baratabawe. Iyo ukomye induru nyene nk'umusazi atavyo gukina, urabona ukuntu ukoma induru n'abari kure bakakumva. Burya nabo basazi baca bakwegera kure. Abonye ukubise induru yasaze iki ugasara ugatamba, nukuri aca atinya. Umuntu adukurikiye ngaha niyabona ageze mu magirisha yose bakamwaka telefone atakindi kikimutabara, induru izomufasha. Induru, urwamo no kurira no kuvuza induru bizogufasha. Ndiko ndateba ntandikiye umuntu. Abagesera ni kwandika ntabuzi ko bagira icyo badufashije. Mugo umuntu mbere kwizera, reka tubigerageze turabe. Je namagerageza ibintu byose, hari abatwumva n'abatatwumva. Yego, nizere ko ubona aho twumva rero.